ariko nukuri ico kibondo karibu je ndi umuvyeyi ntakubereye umuvyeyi nzokubera umusista ariko sishobora kubera umudamu mu kazi wangu na Sat-B uri kurambaza hageze ibinye tuba turi mu kazi aguma ari Sat-B je nkuma ndi Belle Nice you know. Ariko muri abo bantu bane batatu twarabamenye twaranababonye mu masanamu ariko ujya muntu DJ Korona mbega ninde? DJ Korona ni DJ Korona nyene. Yinde ko tabonetse? Azoboneka hageze. Imana yampaye iteka yo kuba umuvyeyi. Nanje basi nzokwamanera iteka umwana wanje. Hello people, hello fans, Ase Tv, mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye no mu mwese aherereye nkuko mubizi murazi ko turakora cyane kugira tubashe kubashikana ni wowe nyene. Ni nyene. So tukumwe na Belle Nice na Turo Turo kuva muri Empire Avenue. Murazi ko neza ko bamwe mu bantu bariko barakora bafise hit song like kuva kuri Belle Nice. Ko barakora cyane kubera iki tutovugana nabo tubabaze bibiri cyangwa bitatu. Tumenye indirimbo yabo byagenze gute mbe yakiriwe gute mu maso ya baryoherewe gute cyangwa se ni hehe bonyene babona ko bagiye gukosora reka tugerageze kubaraba kugira bashe kugenda neza. Yes nkuko twabibemereye twanabibabwiye murumva ko kaje kari hasi cyane uko turi kumwe n'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi umwe mu bigemekazi bako barakora cyane ku rundi ruhande dufise ibibazo bikeya cyane tuza kumubaza ariko si ku bwacu ni ku bwanyu kandi ni byiza ko twomona duha nikaze kugira tumuramutse tumuha nikaze muri Ase Tv. Welcome sister. Asante. Uko fresh? I'm good. Tubonge Kiswahili? Hapana. Ega mimi naulizwaga sana eti haujuagi Kiswahili, namwambia mimi namjua anaongea Kiswahili sana labda tu nikajeuri kake. Basi mimi ni Mrundi. Tuongee Kirundi yani. Yeah. Ila like kwa Kiswahili maana yake nini? Like umependa nini? Tu peux me demander en Kirundi? Tende kwa Kirundi. Like nimwe mu ndirimbo reka tuyihereko kuko nimwe mu ndirimbo iriko irabikora neza cyane. Je ku bwanje siyo ya mbere nkunda mu ndirimbo zawe ni ya kabiri ariko niyo ndirimbo mbona kuri kirakora cyane kirakora neza cyane. Ku ruhande rwanyu mbe kuri wewe uko wabishatse niko bikora biragenda. Ahubwo uko nari ndavyiteze siko nabisanze. Byagabanutse Vyaduze parce que ugiye kuraba comment nagenda tangura indirimbo ubunye une semaine muri une semaine gusa igeze muri 30 combien tu vois donc ni novuga gute ni gutera imbere k'umuziki w'u Burundi. Nejo mundi niteze yuko ikibandanya indirimbo nziza irijana no gutoyigi iridandaza yonyene ariko promotion ziri mu tuvyizere. Ego. Belle Nice indirimbo turavye cover tukaraba na titre y'indirimbo turabona ko irimwe abantu bane ariko muri abo bantu bane batatu twarabamenye twaranababonye mu masanamu ariko ujya muntu DJ Korona mbega ninde? DJ Korona ni DJ Korona nyene. Yinde ko tabonetse? Azoboneka hageze. Aho yaririmbye ni he basi tuje kuhumviriza neza? Yaririmbye DJ Korona ari mu bamwe bayikoze DJ Korona na Mesesi. Yego. Mesesi na ni mu producer wo muri Kenya yakoze indirimbo nyinshi za Tanasha ya. Niwe DJ Korona? Niwe Mesesi. Okay. Turo ubona ku ruhande rwawe ivyo wamusabye ko akora mu ndirimbo yawe yabikoze ibice bingahe kwijana? Yarandirimbye neza vraiment yaririmbye neza yaririmbye abyumvamo donc twari turi muri mode imwe kwa yari muri mode ngo nyene byari byasiriye nyene bijya bintu. Ah oui bien sûr. Ushobora kuba warose commentaire cyangwa warazibonye ahantu nkuko je nazibonye n'abandi bazibonye biboneka bashaka kwerekana yuko sinzi ko ari guta hasi kwago gusubiza inyuma mu muziki w'u Burundi berekana ko Belle Nice yashobora kuba hari udukopi kanaka we wavyakiriye gute jusqu'à maintenant ubibona gute? You know udukopi iciza nuko utwo dukopi ntadukuya hafi je sindabira hafi ari ahantu mviza you know. Ni naco gituma nkunda kuvuga am unique. Ntawe mfise doyigano ahari. Ntawe. Nta na kimwe n'uhiganwa naco. Ntawe mfise miganwa ngaha ahari. Je mviza handi ivyo ndaba uko mba shaka kwiyumvira uko mba shaka gukora. Donc ndaraba hahandi ku rundi rwego tu vois. Ninashobora kuri biriya bintu rya muntu akomeye cyane ku isi yose yakoze kubera iki je ntorenga haje. Aho nyene twazindutse tubona ikiganiro sinogera ntabivuze ko ni ikiganiro kivuga ati Belle Nice kuvyara n'undi muririmbyi bamwita Bel Chris. Uko nyene birahari ndabikwereke. Ikiganiro nazindutse mbona mvuga ati cyo ngiye gukorana n'uyu muntu fuke ndabibaza Belle Nice na Bel Chris sinzi ko ayo marayo Belle ariko umupitsi akiri muto yacana ariko
tugira tuvyarane niko nu Umwana wa kabiri. yabivuze apana wa kabiri ngo batatu carimwe pum 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 ntavyo urabona niwe yifuza ko tuvyarana cyane yashizemo na voice yawe uriko uramubwira utujambo tumwe tumwe ndasavye mu binyumvishe ndasavye na voice yiwanje sinzire ko ari gwawe ijwi ry'iwanje kuri wa Ase TV basuze ko kiraba ko sivyo sha ndumva ibintu byaryoshe Biragenze. ibyo nivyo nari nkeneye kabisa cengira gute Belle Nice no munsi agomba kuvyara n'umwana afite imyaka 10 nimba ari 5 nimba ari 3 sinzi ahubwo naze ndamurerere mu bandi ko ndumuvyeyi yego mama nani bakukumbuke vile mama Liam Salim Givenchi umwana wagize anniversaire mengo n'umwana w'umukuru w'igihugu bijya bintu vyigira heve mu mwanya Imana yamaye iteka yo kuba umuvyeyi nanje basinzwe kwa manera iteka umwana wanje mu mwanya nkibifise ubwo buryo yes Belle Nice umwe mu baririmbyi bariko barasinya amakontra menshi cyane kandi y'amahera menshi cyane mbewe mufaniki nande umuririmbyi ariko arasinya amakontra menshi y'amahera menshi cyane mufaniki ninde bamwita Satura ego mufaniki dufana ikintu kinini cyane gose ego ko birazi uri kurahindura utuntu byaryoshe kubera like amatwa nadusubira ngo like wayikuye kuri we byari bimaze iminsi bivugwa good ngo ntumva ngo byahindutse byavuye ko ngo ubu nibindi ngo dusanga uyu mwana gusa ariko like biboneka ko ubutumwa ariyo bwaje oya navye nigeze mvuga none bwaje kuvuze mufana ikintu kinini mu kazi wangu na Sat-B biri kurambaza hageze ibinye tuba turi mu kazi aguma ari Sat-B je nkuma ndi Belle Nice you know hama dusohotse hanze naho tukaja mu bundi buzima chamba mama Liam na papa Leila papa Liam papa Karim tu vois ego hari abantu tuko turabona mengo ntibakiri muri Empire Avenue mbega na Belle Nice twizere ko hari umunsi tuzagenda kumubura muri Empire Avenue oya kubera iki ivyonye bamureka gutega imitego shaba bamureka gutega imitego mwebwe gusa mukorere kuri ivyo muriko murabona ubu turi mu kazi two tunatumika sana vraiment we work hard so we need your support guys we need your support please mushigikira atari umuziki uwanje gusa cyangwa umuziki wa Turo umuziki wo muri rusange umuziki ndondi ugere ku rundi rwego kwa ariko nyuma yo kuja gato inyuma ya Empire Avenue gato dukuremwe abandi bose dufatire ku izina ryawe Belle Nice afite target yahe mu gukora kuyo cyane ashaka gushika hehe yumva ko niyashika hanzo chance stop sinibaza ko nzoca stop uko n'abadukuriye bari hejuru hari aba Beyonce bande ntibararuha twakuze tubazi twakuze tubumva jusqu'à maintenant ntibararuha donc jewe nzi yuko nkuye gukora ntasubira inyuma gushika nyene aho Imana izompamagarira yego abantu batatu bafise uruhara mu muziki wa Belle Nice ninde nande ni benshi cyane dufate batatu ba mbere ni benshi maybe novuga abo batatu ba mbere ukaca usanga ubundi ndamusize inyuma bikaca umengo bisa nabo ukuntu ariko muri abo batatu ba mbere bariyizi abantu bakunda kumba hafi cyane mu byerekeye ibintu by'umuziki bariyizi ndanabashimira cyane Imana ibampembere je simfise ikintu no bahemba ku mutima bampa n'umwanya wabo impanuro sa God bless you guys. Haji muziki wa Belle Nice uramaze kugera ku rugero rwo gufasha umuryango wiwe ku ruhande umuryango wawe kuvuga ko kuri papa na mama hari cyangwa n'abatoya bawo ego kubera iki nabajije ego ariko Belle Nice afite n'ibindi bintu vyiwe akora afite indi vie privée à part de ça nakubwiye nsohotse hanze mba mama Liam mba mfise umwana nkurikira inyuma uvuga ntegerezwa kuronderera umwana n'umuryango wanje ariko ufise abana babiri hari undi wongeyemwo sinzi ko aca bimfura cyangwa umuhererezi kuko niwe mukuru wa mwana wa mwana urya n'uregwa je ndumvuga ariko uyo mwana ashazaza ndamurere yakoresheje ijwi ryibungenze ijwi rigenda buhoro buhoro uraza gucumviriza n'ukuri ewana ndaza gucumviriza bon ntaco nari bwumve ariko nukuri ico kibondo karibu je ndumuvyeyi ntakubereye umuvyeyi nzokubera umusista ariko sishobora kubera umudamu bishoboka vyokunda
nivyo kunda. urumwe mu badada tuzi baba star je ndabivuga uko ndaribona nuko ndarizi urumwe mu badada baba star tutigize tubona mu ngeso kumbure y'abahungu babiri cyangwa 3 cyangwa 4 nta nivyo muzopfa mubonye kuko uko biri kose uwo mwamenye no twavyaranye niwe muvyeyi umwana wanje hama warashitse ni bon sukuvuga gutyo bisigura yuko binashitse hakaba nuwundi ndibaza yuko wowe mumenya ngira ngiye kurushinga yego aho nyene mperuka numva Belle Nice ambwira jewe n'ijwi giwati nzosubira kuvyara cyangwa kwibaruka ninashinga gwanje imbere y'amategeko kimbire imbere na pasteur ariko no munsi inoti ziko ziraboneka turumva n'amakuru avuga ko ubugeni buri ko rategurwa mbega bivuga ku iki ku ruhande rwabo je ndibaza yuko nta bugeni buri ko barategurwa ntabwo nzi je ubwo bugeni ntabwo nzi hari demande baransaba ngo mubibone kugira tukubone muri mood ngene ubusa tugende kapera gato na like ugira ibintu bigyo I feel good when you talk to me, when in your eyes, boy, I read that love you have for me. Nacho dutandukanya kuko ari bunkwiriye. I don't believe what I see kubwuru wanje. Umusezera Belle Nice ninda mukwiriye. Uwo nkwiriye? Nunyubaha. Nuwagukwiriye. Nunyubaha. Akankunda ukondi akamba hafi iyo bikenewe atari mu vyiza gusa no mu bibi uwo nguyo ngira arankwiriye nanje nzonca ndamubera ubuntu muzima tumushimire cyane Belle Nice ko kanya kiwashoboye kuduha Imana imuhezagire twizere ko nejo higijo tumukeneye tuzomuronka murakoze kabiza abakunzi ba Ase Tv merci beaucoup thanks Ase Tv twakumwe na Belle Nice kuva muri Empire Avenue Mrs Like thank you so much.